ndagukunda rimwe na rimwe mbura amajambo mbivugamwo nkumva naguhobera rwose nkatuza mfise umugore azi ubwenge. Wow. Yeah. Umugore savora pene aciyahaguruka savora pene ugendana nawe uwombaza ngo subira kugira mariage na Rosine nishimye. Wow. hari igihe umuntu aza akagutera komantere kubera ukibaza ati none nk'uyu basi nimba namukoreye iki atabishimye ntiyorengana mu mahoro menshi. Urabona nk'umugore mwiza nk'uwo urabona ingene abazomura umuntu yagize komantere umusore ngo none ngo umugore wawe gukomeye ngo ntajya neza. Ibaze vraiment. Rosine muhakabize na ibintu byo kwegera umuntu umuhungu wo muri première licence kujya kudira umwana wo muri 7e bari kushaka gufunga. Yes bakunze ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Namaze kwishikira ku rubuga rw'abakundanye. Murashaka kurabana gatoya murabe neza kubita mutwenga neza. Thank you sana mutwenga neza mbere wanjye pe mugutwenga ibyo nabizi. Jewe naranezerewe ginza muri party yanyu navuze tutegereza gukora ikiganiro cy'umwihariko. Iyo party baza barabona ama image ukuntu byari biryoshe ukuntu byari bimeze mu bisanzwe nta kindi nakoreye kino kiganiro no kugira mudutahuze vy'irya party mwongere mudutahuze couple yanyu mazigiye kingana iki donc mwitegure ndababaza vraiment. That's clear. So reka duhere ku mushinga ntahe izina. Okay, bonjour mwese abazora bakino kiganiro abakunzi ba Gatech n'abakunzi bacu nabo nyene turabahaye ikaze nkuko baduhaye ikaze nyene Etienne Rosine. Bonjour kwanza mumeze neza ngo coucou les gens. Amazina yanje ni Nishimwe kandi Rosine Joy ndumufasoni w'uyu mushinga ntahe. Murafise urubuga nararubonye gwitwa Etienne Rosine. So Etienne uru rubuga mwaguyumviriye gute vyaje ryari kugira mushobore gushiraho YouTube muganiriza ko abantu nkakujya nama nabibonye? Okay, jewe personnellement ni stamp projet nari maze imyaka 3 niyumvira mugabo kubera nyene contest yo Burundi culture umengo yugiye kuri social media giye kuyerekana umengo umuntu watarenza abandi bose mugabo kaguma bumva la passion derrière umengo umutandero voilà umengo umutandero ariyo urubahuka arashira isoni. Ufite abantu hamwe bwo bamwara bitanguye hari ama defi ama commentaire jewe bambwiye ngo genda worora inkwavu ngeze ibina nazisha ngo ngene gatera amavoka ngo yaruhere ngo ubaye kingo ngo kuretse ngo mutera indura abantu. Donc hari ibintu culturellement bitugora kwakira umuzo w'inosi igeze no mande virtuel mugabo kandi je nagumye numva ari passion mugabo nkumva ndabitangure ndeke ndabitangure par contre umugore wanje yari yarabitanguye yarabikora bakona na mudraga amajeyo umunsi umwe ndabatera drag nshishemo narigeze gura na microphone samfiri ndagenda umunsi umwe ndakora akaganiro bana abantu bararitika nabagenda fubi baga postinze nakashize kuri stats bacha none ngo no mungu yafashwe nibi nuko rero umuntu ahura n'amacarenizi mugana nagumye no muri passion kubera iki hari ibintu tuba tuzi tufise muri twebwe two pataje abandi bikabagirira akamaro mukabaguma wumva umuntu aza ari umuntu reka aza gukomora sinzi aho umuntu ari hariya umengo sibaza ko baraguteye iturufu nyine uve muri game ngufashe important ibintu abantu benshi
batugayira muri uku kuvuga kwacu. Hari igihe umuntu aza akagutera commentaire kwera ukibaza ati none nk'uyu basi niba atabishimye ntiyorengana mu mahoro menshi mugabo hari igihe banabikora muri bo indani mu mitima yabo bumva ko uwo muntu ariko avuga ibintu by'akamaro. Urabona nk'umugore mwiza nk'uwo urabona nasi abazomura umuntu yagize commentaire umusore ngo none ngo umugore wawe gukomeye ngo ntajya neza ibaze vraiment none izo nguvu muzikura he zo kubandanya ivyo bintu mubikora kandi rero ku ruhande rw'iwanje iyo hageze ko umuntu akomanta uruntu ruteye ubwoba canke rubabaje birantwenza nkumva notwenga ahubwo nkagaruka nkamubaza ati wabonye yo muntu ukuntu yavuze je birantwenza kuko biragaragaza ico umuntu ari muri we umutima afise ivyiyumviro afise. Ku ruhande rwacu n'ukuri twaje twiteguye. Ababashigikira ni igiki mwababwira? Haramaze kuboneka abantu babaha support muri ivyo bikorwa. Yego ni benshi bamaze kudufasha, ni benshi nk'irya team twari kumwe muri biriya bihe bose turabashimiye, ariko nitwovanga tudashimiye abantu nyamukuru badushigikira muri iki gikorwa. Abona tugabe microphone yararanze imbere ko ayitugure ari ahantu gukora muco n'ubone no video nukuri yaraturavye aravuga ati bon nibi tukiri kuri Facebook gusa navuga ati wow je ico numva nokora numva no baterera ku kijanye n'amajwi. Hanyuma hariho abaduha impanuro David turamushimiye Mr. Vibe turabashimiye nukuri ni benshi. MC Gundos narumvisamo umuvuga MC Gundos nzomuha inkoko namaye inkoko nzo Gundos wumvise tuzoyisangira abagenzi bacu nukuri benshi tukiraho igituma ndabizanye ifavuye yuko twemera yuko ntitwatanguye dufise vyose kwemanga yuko ari abantu badushikiye ntituje tuvuga ngo twaje ngaha ngo dufise amakamera urazi Etienne nanje naho naringeze nike mwobwira abantu batinya gukora guserura ivyo bafise ngo ni kubera ivyo bakenya. Lo tala umuntu afise tala afise nibaza nk'ibice birenga 60%. Umuntu afise tala yo kuvuga akaba afise ivyo bintu yovuga akaba afise iyo telefone akoresha. Twe twatanguranye telefone ijya nyene ijya umuntu asanga akora video akavuga ati ego mugabo tuimaje bikunze. Bona niyo telefone nti suko yari ibona. Telefone nasanze pe ni telefone isanzwe. Des fois twaranarondeye izindi duharatutira telefone mu byo nkoreramo nkaramugenzi n'iziyo telefone ngende nkore video nzica ndayikuzanira ejo turi abantu b'ibitangaza twatanganye budget no si yalo talent yo gukora koresha ico ufise hanyuma we expose ivyo ibiri muri wewe ubicishije mu byo ufise si ngombwa tubwira amakamera oya birasanzwe. Okay akantu gato rero tugomba ducishemwo muguma mumbwira imigambi yanyu ariko ndakeneye kubona urukundo rwanyu rero rugaragarira ngaha. Rosine gomba ugira akaririmbo ririmbiye Etienne yamavuga ngo azikuririmba ico kibazo byo kumaze kindi ndabasi rero ndagiye kandi urahinduki uri hari wanga keya yobashe imeze neza bazi nyumviriza rero iri bihe gash muzimana muki iyo shaka imana niyo ugomba ririmba ndagukunda rimwe na rimwe mbura amajambo mbivugamwo nkumva naguhobera gose nkatuza. Etienne gira ijambo ubwira umugore wawe vraiment atazokwigira yibagira umuraba fresh apana nivyo kuri kamera batavuza kuvuga ngo nivyo kuri kamera. Mfise umugore azi ubwenge
umugore savora pene aciyahaguruka savora pene ugendana nawe tumaranye uwombaza ngo subire kugira mariage na Rosine nishimye cyane wow Rosine muhakabizo na ibintu byo kwegera umuntu bakunzi ba Gatective murani uko ino couple iraryoshe iratagase mbe mu mazi imyaka ingahe ga Etienne navuze ati 6 last time arabyibagiye ariko ntabwo tumaze imyaka 6 wabonye bya bintu washatse gukunda ibintu byo kwegera oya ntakiyo none si wawe imyaka tumaze tumenyanye siyo tumaze dukundanye kandi siyo tumaze twubakanye imyaka iheze mumenyanye siyo mumaze mukundanye kandi siyo mumaze mubanye reka ndamufashe bari we wabajije tumaze imyaka irenga 10 tumenyanye nibyo she 10 tumenyanye yamenye niga mu wa 6 nibyo she canke imbere yaho gato ariko turamenyana ndakana keza man keza pe cyane nukuri kandi shavuke narenza no nta mafoto mufise umva hama akambona niga 6e nawe yiga muri université mu wambere no je naringeze mu wa kabiri deuxième candidature première licence ibaze abantu bashaka guca bavuga ati yatwawe n'umutaka nivyo iyo fenomene yiga 6e man jene uyiga 6e man jena niga swat deuxième candidature dizos 6e meguto niga ko ndibuka ko niga kumutanga kandi kumutanga nari muri première licence urumva rero iyo myaka ni myinshi yo kumenyana akambona muga akananirwa kugira icyo avuze ko yari umuhungu yisoneye ntiyari kubaho ku mwana yiga mu urano kumutanga naho nyene wakera yaguma asobetse abakware rero bama biyemera n'umvo babara abantu nyene ngira bafise ubuzima bwabo ku rutonde imyaka nayo tumaze dukundana ni imyaka 4 iyo myaka 4 ego muri iyo myaka 4 hariho imyaka 3 tumaze tubana urumva ko ari ibintu bitatu bitandukanye nibaza ko ikibazo ndacishuye neza mwaturanye gute Etienne gutorana urumva ko je ndamuzi kuva ni muri première licence nkamuraba nkavuga ati uwo mwana nakurama nkavuga ati nta kuntu uwo mwana yokura n'ingoga mugabo kame muhagira iyo complex kandi yari yumvikana umuntu umuhungu wo muri première licence kujya kudira umwana wo muri 7e bari gushaka gufunga entre tibi bintu gituma tubivuga hariho abafise ugo rukundo in deep ariko bakagira ubwoba ko gusohora rindi couple yanyu bugira irabitse ibintu byinshi iyo bivuga hariho abantu buvuze ivyabo mugabo wewe yaratwe gukora ko yakoze urabimubaza azovyivuga kutaje yakundana akingana uko nyene Jawa no ndenda kugamba bariro mwana mutima warukundo wewe oye nkaya ndirimbo ya James urumva watinye kududura abandi bacara mu gutanga nurare utaribuze ofete yarangirira impuhwe weje namugira wamengo ni ikintu wamengo twarabivuganya ati mbaye ndakubika hanze aho ntiyari bwana bikubwiye oya nabona gusa nkamukunda nkavuga ati no kandi uzi ko hari abantu babyitiranya ivyo bintu n'abakazi hari abantu batubwiye ngo mwe mwavuze ngo uko ngo yakubonye ngo wiga 6e ngo mugabo ngo mugabo twebwe ntitwakundanye niga 6e yarambona kankunda je ntazi nibiri muri we ahantu baba naho nabajewe nkubu ndambonye ari nka Sunday bagiye gusenga like kubera kujya kuntu like bari kumwe n'abantu kugira ngo sinzi no shaburi byo ngira ngo hoye nk'umukobwa mwiza kugira nye batisha byo mukobwa ndashakura rimwe nameze katibeho net hanyuma ukamuraba mugati ninda mufisa cyane acha bati we nibiki ukacurindira kwaje akarengana mugabo
Hano rero muri station kuri Nefu Munyakabiga ari nka Dimanche yagiye gusenga baba nayo batireka ngende nigire yuko ntari interesse aca ngenda muri station aca ngenda nuko kamera asubira kumbona nta na kimwe agenda urumva nimwibarabara ngaha ndababonye bariko barava hariya baraje jepo nibere kuri telefone ntabimenyetereza ugize nk'umuntu atabi abanje barareka baragenda je nange niza umuntu atamubona nkaca ngenda abandaniza na bibiliya yanje hariya hanyuma muga nkayegera ko bagize kabati reka rese profiter gacha barenze urumva kamera byari ndavyibuka nkatwenga byari biri bizarre rero urumva je ndamumenye uko hama imyaka irakurikirana urumva cyakundana n'uwundi hama naye cye nkomeza n'ivyanje ibyishure niki Peter niho nahagereye igihe numva ati ubu cette fois nahera ishure ndakeneye umuntu draga tukubana cyangwa kumwiyumvira rero papa sasa mwaje gutorana gute rero jewe yaciye andondera hariho iyindi relation narimwe nivyo naringezeko hari iyindi relation narimwo hama ndabivamwo ndabivuyemo kandi byari binageze kure narageze na predote no Etienne wavuye kure kwe naba mu mpera agacupa niwe cyane vraiment na predote wakoze neza n'amafoto n'ibyemezo arabifite nari nakoze predote entreta ubwo tutarabishigako hari abantu bazi kujya predote ari je nayiko nibyo bazi kuko predote yiwe twaciye tunayishira apa nyene dufata ko atani cyabaye abantu benshi bazi ngo nijya mugabo ntiyariyo rero nca ndabivamo urumva warahemutse hoze sinahemutse hari ibintu byinshi tutahuriza ko umuntu kandi mu gihe mbona ko ntaragera kure ibintu bitaragera kure ntaho nari bwasinye ngo nitwe umugore wiwe hako rero nza kuba mu bintu numva ko umutima wanje utanezerewe nahisemo kubivamo kandi sinabivuyemo ku bwa Etienne ndagisobanure neza abantu bataza kubyumva nabi ko ndigihemo oya ni kwa kundi umuntu abana n'umuntu akumva ko by'ukuri umugabo yifuza suyo bari kumwe suyo bagira babana rero Imana iba ingiriye ubuntu ntaragera kure ibintu bitaragera kure predote n'ikintu umuntu ashobora guhagarika akabwira umuryango ati je rero numva hari ikiriko kiratuma ntobandanya urugendo n'uyu muntu wanyu canke n'uyu muntu naberetse mbega intambwe bigeze ko dapletwa irashimishije canke hari cyo mwumva mugomba kubwira abantu bo bafasha urugendo turimo nubwo kuronka abantu hama abo bantu ni ukugira ngo tumaze kuronka abantu tubasangize bya byiyumviro byiza nyamba twebwe ari experience bafasha from our family tubapartage atari n'ibyacu byonyine tuzorondera abantu beza nka yagateke tubazane bavuge kuri ibi bashikire then turafise interview umugwi famille Etienne Rosine talks uba munini cyane kugira ngo abavyumvira mu abe uvuze umugwi munini cyane ahubwo ngumbace ninjiriramwo kuri rya party mwateguye mbega bijya bintu bizokwamaho canke mwabigize ikiryoha mwari yitongo camvuga ko tweta mwarakiryoheye vraiment so ngoma mutubwire irya party ndabacishiriza ko banderore mwatweretse mu buryo butandukanye bariko barayibona deje mbega bijya bintu byose kugira mu vyumvire nibizoherera muri rya party mwateguye canke bizobandanya mwatubiteguye kubera iki okay boy twebwe dusanga turi abantu bakunda gusangira n'abandi iyo ni sera base nubwo atabari bijya duharutegura ibindi tugasangira n'abagenzi gahura tugasangira turi 10-15 rero kubandanya bizobandanya ibya Friends Party mu buryo bw'umwihariko mu buryo butomoye
twariyumviriye yuko bivanye n'ubuzima abantu babayemo mu buzima bwa misi yose abantu barahangayika ubuzima buraruhisha umuntu aragenda akirirwa ararondera akabura agakora kiriya kikanka rero la logique ya Friends Party ni ugufasha abantu kwegerana sivyo kugira ngo tubafashe tubahe ibintu byo batuma bidetanda hama bamaze kuba detandi bagende bakore batanga umusaruro. Friends Party ni kubafasha kwidetanda. Okay. Mbega iminsi yose muzokwama mukoresha uburyo bw'iwanyu nkuko twabibonye canke uwuzoza za contribuer navyo tubibwize kuraba. Ariko nijya sitwe twenya twabikoze. Turafise abantu babikora turafise abantu twabipartage hanyuma ahubwo atakira 100, 150, 10,000 rumba tukanabashimira rero ni Friends Party. Ahubwo turahaye n'ikaze n'undi wese yifuza kuja muri ico gikorwa ariko hozi kubavuge yuko ko bari nko gusesagura urabona yuko twafunguye uburobe inyama turashirako n'ibinyobwa wewe ubabwiye iki? Kubera tudafise ivyiyumviro bimwe twese kandi tudafise intumbero imwe twese mu buzima je nibaza ko umuntu wese uko abayeho wobitegera abafise ico ashaka kugerako nawe ubufise ico ushaka kugerako abantu 50 baruhutse iyo bagenda mu buzi bwabo barushe nico cari ko baje twarateye no mu iterambere ry'igihugu ahubwo turakwiye twofe namwe muyisabiye kare kubera twateye mu mbona kazoza y'igihugu abantu bagaca bagenda bakazi baryohewe dufate nk'umuntu yaje yatwitavye afise ikibazo yiyumvira igitoro ararushe iki uwo munsi agataha kandi urabona ko banatashe bwije ubwabo nta kibazo na kimwe bagize ahubwo mwaravuze turarangije patiri abantu bagumye ngaho general yoye ahubwo murabahiye twamukuyemo wese y'igitoro ahubwo twe bakwiye kurushikira kugira ngo tuze turadestress abantu ikindi naco nashimye nuko mudakora ikirori gusa muri gaha bya bindi rero vyumviro vyanyu mukabipartager mukayaga ibintu bitezanye imbere erega écoute une chose turi responsable nk'abantu batwaraciye ku ishuri turi responsable ko vya vyumviro dufise vyoteza imbere kibano ni twegeranya abantu tukabibasangiza kugira ngo abantu bibapuse bagira basisheri nk'abo babimvira ko ari ugusesagura none basiga muraba mufatire ku buzima buca bukurikira inyuma twarashonje muratagase vraiment turacashagaze twasesaguye iki ariko ntavyo tuzi tuko turaba kuri kamera oya nawe Mr. Vibe none mukanya nugira ufata kayi hajya so reka ndabashimire cyane nize ko iki atari kiganiro cyanyuma tugira niti mwamaze kushimira namwe ndabashimiye urakoze cyane so bakunzi ba Gatech TV turabashimiye ukuntu mwari kumwe natwe yari Etienne Rosine Talks ndashimiye n'umugore wawe yakoretse nguzi